Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntambura Idahita TV na cane mwebwe abakunda mukongera mugakurikirana ikiganiro Yaga Muganga amagara meza kugubwa neza no kururanirwa mu byanyu no mu banya muherereye nivyo ndabipfurije ni jewe Janvier Manirambona nkunze kubana namwe muri kino kiganiro gisanzwe gicishwa kuri Ntambura Idahita TV aho kino kiganiro gifise intumbero yo kuyaga yo kuganira yo guteramisha abakunzi bacu mu gusangira nabo inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara kugira ngo zidufashe twese kugira amagara meza kubungabunga amagara meza kumenya mbega n'iryari umuntu yotabariza mugenzi we umuvukanyi umuvandimwe kubajejwe amagara y'abantu mbega n'iryari nawe yo kwitabariza canke se yotabaza muganga mbega nibihe yokora yoshira imbere mu ntumbero kugira ngo ashishikare kubungabunga amagara meza mbega nibihe umuntu yokwirinda kugira ngo ntibihave bimugirira nabi kugira ngo kumbure umuntu ashishikare kuba ufise amagara meza mu kiganiro Yaga Muganga rero cacu cuno munsi twagomba tubaganirire ku vyiza canke ku nyungu turonka iyo dufunguye iyo twihereje novuga ngo indimu ni kimwe mu bifungurwa mu vyamwa bisanzwe bihari ngaha mu gihugu cacu no hirya no hino kwisi imbere indimu nibaza ko atari ikintu novuga ngo ni gishasha kuri mwebwe muri ko murakurikirana kino kiganiro kandi nagomba ntomore neza ni indimu citron mu gifaransa hari intara nigeze kubamwo bobo indimu kugira ngo menye ko atavuze umucungwe atavuga ngo indimu irura indimu itarura nayo ni umucungwe ariko umucungwe n'indimu biratandukanye ngira ngo ni kubera nyene muri ako karere muri yo ntara ariko basanzwe bavuga tuvuze indimu rero tuvuze indimu irura le citron mu gifaransa canke lemon mu congereza kumbure umucungwe nawo rukwabo kana nyene tuzovuga ko ni vyiza ko tumenya bino kugira ngo tumenye mbega ibi bintu dufungura bidufasha iki bitumarira iki byotwungura iki tubibandanye canke tubireke tuvyongereze canke tubigabanye ni ryari umuntu akwiye kuvyihereza gute kandi ku rugero rungana gute kugira ngo ashishikare kubikora nk'uko umubiri wacu canke amagara yacu abikeneye. Iki camwa rero novuga ngo cindimu ni kimwe mu vyamwa Imana yaduhaye ngo tubifungure tuvyihereze kandi gifise akamaro kadasanzwe ku magara yacu. Bimwe mu vyo indimu idufasha ku magara yacu cyangwa se mu magara yacu mu buzima bwacu nuko indimu ngo renforce le système immunitaire. Indimu zirongerereza inguvu abasirikare canke abasoda bo mu mubiri wacu canke indimu zirongereza inguvu ubwirinzi canke se munyememvu ubwirinzi nyene bw'umubiri wacu kuko umubiri wacu urafise ukuntu Imana yawuremanye ubushobozi bwo kugwanya ibije bibangamira amagara yacu ibije birondera guhungabanya umutekano mu magara yacu. Ubwo bwirinzi rero abo twita ngo ni abasirikare bo mu mubiri système immunitaire mu gifaransa. Indimu iyo tuzifungura ngo zirimwo vitamine C. Iyo vitamine C rero iri mu ndimu ngo irakenewe cyane kugira ngo le système immunitaire ubwo bwirinzi bw'umubiri wacu canke abo basirikare abo basoda abo bajejwe umutekano mu mubiri wacu bashobore gukora neza kugira ngo abasirikare bakingira umubiri wacu bakore neza. Bimwe mu vyo barakeneye vitamine C. Iyo vitamine C nayo kimwe mu bintu iraboneka no mu ndimu. Tuzobona n'ibindi bitari bike twabonye cyangwa se tuzobona mu biganiro bizoza aho vitamine C itabonekana mu ndimu gusa irabonekana no mu bindi mugabo iyo ufunguye indimu umenye ko uba ufunguye ikintu kimwe vitamine C kandi iyo vitamine C ikenewe cyane kugira ngo habeho le bon fonctionnement du système immunitaire de notre organisme. Ikindi gira kabiri mu bintu indimu ifasha kugira ngo
ngo ishishikare kongerereza ubushobozi abasirikare bo mu mubiri wacu, ngo indimu ngo isanzwe novuga ngo igizente ifasha kugwanya novuga ngo imyanda imicafu, ifise ivyo bita mu gifaransa ngo ni les propriétés antiseptiques. Izo propriétés rero ivyo bimwe mu bigize indimu bifasha kugira kudesinfecta, gukuraho imicafu, gukuraho imyanda, kwica novuga ngo imikrobe, amamikrobe, imigera. Hanyuma rero gutyo bica bituma rero indimu iyo igwanije imicafu, iyo igwanije novuga ngo imyanda cyangwa se amamikrobe, biba bifashije rero cyangwa se biba bifashije korohereza babasirikare mu mubiri. Urumva rero ikintu cyose kigwanya imyanda, imicafu, imigera, murumva ko kiba congerereje cyangwa se kiba gitereye umusada cyangwa se kiba kigize uruhara mu gufasha, kiba gitanze imfashanyo ku basirikare bajeje kukingira umubiri wacu. Kandi muri iyo ntumbero nyene ngo indimu zirafasha no mu kugwanya burya ngo ibicurane, zirafasha no mu kugwanya novuga ngo kwa kuntu umuntu yumva mu muhogo hatameze neza, iyo wagwaye grippe kumva novuga ngo hokera cyangwa se hakanakana hameze ukuntu. Urumva nyene ko iyo le mal de la gorge indimu uyifunguye irafasha kugwanya ibyo. Mu kiganiro yaga muganga cacu cuno munsi twagomba tuhave turangiza kano gace ka mbere kuri kino cigwa c'ivyo indimu ifasha amagara yacu, tubabwiye ibintu bitatu navyo bindi vyongera kuri bino bibiri indimu isanzwe ikora. Ngaha tubonye ibintu bibiri indimu idufasha mu kongerereza ubushobozi abasirikare bo mu mubiri wacu, mu renforcer notre système immunitaire. Tubonye ko harimo vitamine C ifasha ibitari bike kugira ngo abasirikare ba mu mubiri wacu bashishikare gukora neza borohewe. Tubonye kandi ko indimu isanzwe ifise ivyo bita ngo ni les propriétés antiseptiques zifasha mu kugwanya imikrobe, imigera, imicafu, gutyo mbere ngo bikorohereza babasirikare bo mu mubiri wacu gushishikara gukora borohewe. Hanyuma kandi mbere ngo indimu ikongera igakora nk'umuti ufasha mu kuvura ibicurane, hamwe novuga ngo no kumva ko utorohewe, utamerewe neza mu muhogo, ububabare bwo mu muhogo ariko kumbure ndo canda bivuga le mal de la gorge. Rero ibindi bintu bitatu nga tugomba turabire hamwe imbere ko turangiza kano gace. Twifuza kubarambira umwanya n'inzahabu, hari igihe umuntu abafatiriwe, tube turaretse nive natwebwe murabona ko kino kiganiro gifatiwe ku kazi. Ako kazi nawe urumva rero kabara gatari libre nyene muri wa mwanya novuga ngo haba hadakunze kuboneka abantu, murumva nyene kugira ngo rero ntiduhave tumara umwanya muremure hanyuma ngo baduciremwo. Twagomba tuvuga n'ibindi bintu bitatu duce tugarukiza ngaha. Rero ngo indimu kandi ngo irorohereza ivyo twita ngo ni ihoka ry'ibifungurwa. Le citron améliore la digestion. Muri nimero rero tugomba kuvugamo yuko indimu yorohereza imfungurwa zacu guhoka neza, ivyo twafunguye bikadutemba neza, bikatugwa neza, bigahoka neza. Muri iyo ntumbero rero tugomba kuvuga yuko ingene bigenda gute. No kuvuga ngo indimu zirastimula, ziratuma habaho ibyo twokwita ngo ni umwimbu w'amazi bita ngo ni la bile. Iyo bile nayo ni liquide cyangwa se na amazi asanzwe ahingurirwa novuga ngo mu gitigo dans le fond ko kumbira ngira ngo no bivuga. Hanyuma rero ayo mazi ngo asanzwe yorohereza umubiri wacu n'ivyo twafunguye kugira ngo bihoke neza, na cyane mbere rero ivyo twita ngo ni ibinure, ivyo tuba twafunguye biba birimo ibinure. Burya rero iyo umuntu yariye ngo indimu, yafunguye indimu, urumva ngo biratuma igitigo gihingura ico twita ngo ni la bile. Bile no kuvuga amazi ahingurwa n'igitigo, hanyuma ayo mazi akorohereza rero ihoka ry'ibifungurwa. Murumva ko umuntu adafungura indimu ayo mazi ntahingurwa mu mubiri byoroshe, hanyuma urumva ko nyene bica biheze bikaba byo duhungabanya ihoka ry'ibifungurwa birimwo ibinure
rero bigace bituma kumbure iyo bitahotse neza umubiri nawo nturonkamwo ivyo ukeneye muri vya bindi umuntu yafungura. Ikindi kintu naco gikorwa kigira kabiri mu ntumbero yo kwameliora la digestion, ihoka ry'ibifungurwa. Iyo twafunguye indimu, ngo indimu novuga ngo irasulaja l'indigestion, iratuma umuntu yoroherwa, bikagabanya novuga ngo ukugorana kwihoka ry'ibifungurwa. Handi umuntu ivyo yariye yumva umenga agoma yuzuye inda, yumva umengo ntivyarenganye, yumva umengo vyagumye nyene hahandi, yumva umengo biracari kwa kundi yabirya, umengo ntivyigeze bigira, urumva nyene umengo ntaco umushishito wabikozeko. Burya rero ngo indimu uyifungura biragira biragabanya kuguma umuntu yuzuye inda, le ballonnement abdominaux, umuntu akaguma yumva umengo nyine inda iraponfye imeze ukuntu wari indimu. Burya ngo ivyo wariye ngo urubimbo biragira uroroherwa bigahoka neza, ntugume wuzuye inda, hanyuma kumva nyene uguwe neza. Ikindi naco burya ari naco kigira gatatu kuri ino nimero itubwira ingene indimu yorohereza umuntu mu byo yafunguye bigahoka neza, nuko ngo indimu ifasha ku nettoyer le tube digestif. Indimu burya ngo irafasha koza, novuga ko amaze kubona ko isanzwe ifise ama propriété antiseptique. Twabonye ko indimu isanzwe ikora novuga ngo nk'isabune imesura, yoza, yica imigera n'imicafu n'amamikrobe. Rero burya ngo indimu rero muri ico gikorwa ishiheze ikaza ngo ikoza novuga ngo ibihimba vyihoka kuva mu kanwa kugenda hariya muri estoma, kuvuga mushishito, mu mara, hose gushika iyo bisohokana. Namwe musanzwe muzi bitakeneye ko twirwa turababwira. None rero nuko murumva yuko Imana yaturemeye ibintu bidasanzwe bifasha umubiri wacu no kugira amagara meza. Bakunzi bayaga muganga, akaryoshe ntigahora mwitama, kuvuga menshi siko kuyamara ntamagwara hogwa. Reka tugarukize ngaha kino gice cacu cuno munsi, tuzogaruka tubandaniriza hatugejeje mu kiganiro c'ubutaha, tubabwira ibindi vyiza bikomoka ku ndimo. Hanyuma mbere turangize tubabwira rero mbega umuntu yorya indimu ku rugero rungana iki. Mbega umuntu yorya indimu 10-15 zingahe byogenda gute? Tuzorabira hamwe bitari bike mu gace gakurikira, kumbure n'ivyadukundira duce dusozerera ngaho nyine canke mbere tuzobandanye, kuko ntaco twirukira. Ni vyiza ko tuganira ku vy'amagara y'abantu n'ibindi novuga ngo bitagira ikimazi, abantu barabiraba kandi atanyigisho nzima zifasha umuntu kugira amagara meza ziba zirimo. Jewe Janvier Manirambona sanzwe ndakibatunganiza nkongera nkakibashikiriza, akaba ari jewe mwari mutaramanye. Munyemerere ndabikebanure naho ubutamu kiganiro yaga muganga canke no mu bindi biganiro bisanzwe bicishwa kuri Ntambwe Idahita TV. Ni agahwane. Ndabaramukije cyane bakunzi bayaga muganga, cyane mbere mwebwe abakunzi b'ikiganiro yaga muganga. Amagara meza, kugubwa neza, kururanirwa mu byanyu no mu banyu aho muherereye, nivyo ndabipfurije. Ndabahaye ikaze jewe sanzwe ndagitunganya nkongera kibashikiriza. Nitwa Janvier Manirambona, tuje kugira ngo tubandaniriza aho twari tugejeje mu kiganiro cy'ubiheruka, aho twariko turabira hamwe icigwa kitubwira akamaro canke inyungu dukura mu gufungura icamwa citwa indimu. Twabonye yuko indimu ifise ibintu bidasanzwe vyiza ifitiye amagara yacu kubijanye no kurenforcer système immunitaire. Aha natwe kuvuga ngo nukongereza inguvu abasirikare bo mu mubiri kugira ngo bashishikare kugwana urugamba rwo kudukingira no kugwanya imigera, imicafu, indwara zitandukanye. Twabonye kandi yuko indimu zidufasha cane kubijanye no korohereza ihoka ry'ibifungurwa. Mwebwe mutakurikiranye ikiganiro c'ubiheruka yaga muganga mu kirabe ngahine kuri Ntambwe Idahita TV murakibona. Rero aho niho twagarukiye, twabonye ibintu bishika kuri 5 bigizwe
n'izo nimero zibiri cyangwa se utwo dupoint tubiri. Twagomba turabire hamwe rero kandi mu ntumbero yo kubandanya tuganira kuri ico cigwa nyene mu ntumbero kugira ngo tumenye bega ni inyungu ki indimu zifitiye amagara yacu. Bimwe mu byo indimu zifasha amagara yacu harimwo gusohora imicafu canke imyanda, gufasha umubiri wacu gusohora ibyo umubiri udakeneye, ibyo amagara yacu adakeneye. Murazi yuko ari ngombwa ngo bisohoke kubera yuko ibyo iba ari micafu. Muri iyo ntumbero rero indimu kwifungura ngo biraheza ngo bigafasha amafyigo yacu gusohora, novuga ngo imicafu. Murazi yuko amafyigo niho novuga ngo umukoyo yungururirwa, kumbure novuga ngo amaraso agirante ayungururirwa. Murazi yuko iyo umuntu anywa amazi akwiye ku rugero rukwiye, no twagize ibiganiro byarenganye muze murabe, amazi arafasha kuyungurura koza novuga ngo imigera, imicafu, ibisigarira byavuye kwiyungururwa ry'amaraso n'ibindi kumbura umubiri wakoze, gutyo mu mafyigo hakagirante hagaheza hakamererwa neza kubera ko ivyuka bibi kumbure byogirante byotuma amafyigo asinzikara biba bitakihari kubera ko byahitanwa n'amazi. Rero iki camwa c'indimu naco ni kimwe mu byo bitengo na diurétique naturelle. Ngaha mu gifaransa malote mvuga ngo le citron est un diurétique qui stimule l'activité des reins et aide à éliminer les toxines de l'organisme. Rero iyi ndimu kuyifungura birafasha amafyigo gusohora ibintu by'ibicafu, ibintu by'ubumara. Les toxines ni ibintu birimo novuga ngo poison, ubumara, uburozi byobangamira amagara yacu. Murumva yuko ico kintu gihambaye cyane kuba indimu ishobora gufasha amafyigo yacu gusohora imicafu yari guhava kumbure yigira ntibangamira amagara yacu. Asanga indimu ishobora gufasha amafyigo gusohora ibintu by'ubumara, ibintu novuga ngo bishobora kubangamira amagara yacu. Mu ntumbero yo gusohora nyene imicafu cyangwa se n'ibidakenewe, imyanda idakenewe mu mubiri wacu, bivugwa yuko kandi rero burya ngo indimu ifasha novuga ngo intuzeye igitigu rofwa. Indimu irafasha, irasahiriza mu kubaho neza kw'igitigu cacu. Ngaha bivuga ngo il favorise le drainage du foie en stimulant la production de la bile. Twarabonye biheruka ko ibi twita ngo ni bile, ni amazi ahingurirwa mu gitigu, c'est un liquide. Iyo liquide rero ifise kwere ngo ya jaune verdâtre, irimwo akabara k'umuhondo kandi novuga ngo kavanze no kugomba gusa na vere imerere ndavuge gutyoyi. Iyo liquide, ayo mazi arafasha rero ngo igitigu kugira gusohora novuga ngo ibidakenewe mu gitigu. Mbibuse ko mu kiganiro cy'ubuheruka twabonye yuko iyo bile ifasha ngo muri digestion y'ibinure, les graisses, irorohereza umubiri kugira ngo ibinure bibe digere, kuvuga umubiri wacu kuremwo ibikenewe ibidakenewe nabyo. Murumva yuko indimu ifasha umubiri mu kubisohora neza. Ibyo ni ibintu bibiri bihambaye cyane mu ntumbero yo kugira yo kudetoxifier, yo gusohora imicafu. Byumvikana yuko iyo umuntu afunguye indimu, iyo umuntu yihereje indimu burya arasohora imicafu. Nimba ugomba yuko imicafu idakenewe mu mubiri isohoka, urumva yuko umuntu ukwiye gufungura indimu. Hanyuma kandi tubandanije ibindi vyiza cyangwa se izindi avantage, utundi turusho dukura mu gufungura indimu, nuko ngo indimu zisanzwe zifite ibyo bitangwa ni ama propriété antioxydante. Aya ma propriété antioxydante nayo ni ama propriété, ni bimwe mu bintu novuga ngo bifasha umubiri wacu gukingira amaselire y'umubiri wacu, uduce ndemangingo tw'umubiri wacu. Rero ngahayi
muvyumve neza, gufungura indimu birafasha cyane kugira ane kongereza ayo ma propriété antioxydante. Izo propriété antioxydante nazo ziri muri no ndimu zifasha kugira ane ngo kugwanya ico bita ngo ni le stress oxydatif, kandi ngo ziranagwanya burya ngo le vieillissement prématuré de la peau. Nibaza ko byumvikana. Rero ikintu cyose gikingira umubiri wacu, ikintu cyose giproteja amagara yacu bagumana amagara meza, murumva yuko kiba kiriho kiradufasha kudasaza. Uko gusaza muravyumva nyene yuko nuko tuba twabangamiwe, nuko novuga ngo igikoresho gisaza kubera ko cakoze cyane hanyuma kigahera. Gusaza burya no guhera. Rero yo ikintu gikingiwe neza kikabungwabungwa, no kuvuga umuntu akakibungabunga, siba bisaga ndagiye muri rya rivuga ngo kubungwa. No kuvuga ikintu umuntu akibungabunze bituma kidasaza n'ingoga, ariko umuntu atakibungabunze urumva nyene kitagisaza n'ingoga. Rero indimu ngo zirafise ibyo bintu muri zo bita ngo nama propriété antioxydante. Izo rero izo propriété zirakingira umubiri, zikagwanya stress, zikatukingira gusaza n'ingoga hataragera. Umuntu gasanga ariko arasaza ku myaka 40 yamaze kugira ane guhomberana, yamaze kugira ane injebejebe zamaze kuza, ugasanga asumwa n'umuntu afite imyaka 70. Kubera iki ibyo umuntu afungura bitaguriyemo ama antioxydant canke ama antioxida, utusanga nyene umubiri wiwe usaza n'ingoga. Kine naco kandi ngaha ayi burya ngo indimu ngo zirafasha cyane kubijanye no kubaho neza kuruhu, santé de la peau canke santé de beauté, ibintu nyene nk'ivyo. Ayo bivugwamo yuko ngo vitamine C iri muri zino ndimu ngo irafasha cyane umuntu kugira ini posene, uruhu, urukoba, umubiri, akabiri keza kameze neza, karemvye, koroshe, éclatante, ni peau éclatante. No kuvuga umuntu ukabona ko ifreshere zijejeta, asa neza, mu bwiza atari ubwo kwifoto ngo ni appareil yamufotoye ngo niyo, ariko muravye ko niko afise nyene umubiri mwiza, novuga ngo ucibibatsi usayaga. Ndabunyemerere mvuge gutyo. Hanyuma kandi bikavugwamo yuko rero yama propriété antioxydante afasha gukingira rero uyu mubiri. Urumva indimu zidufashe kuronka umubiri mwiza, kugira uruhu rwiza, urukoba rwiza, zidufashe kugira ifreshere, zidufashe kugira umubiri novuga ngo ucibibatsi usayangana. Hanyuma zice zongera ngo zidufashe gukingira uyu mubiri wacu kugira ngo gume uri mwiza. Murumva yuko ivyo bintu ari ibintu bihambaye. Bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, naho indimu zijigura, naho indimu mengo nyene ntiryoshe, ariko mugabo urumva yuko irimwo ibintu vyiza cane kandi bikenewe mu mubiri. Nizera yuko nk'uwozana umucungwe n'indimu akabihereza abana benshi bohitamwo umucungwe. Niko ko n'umucungwe nawo nyene uri mu mugwi w'izi ndimu. Narababwiye mu kiganiro giheruka yuko hariho abafata indimu n'imicungwe bakavyita byose ko ari indimu, mugabo mu kubitandukanya bakavuga ngo indimu isosa iyo bagomba kuvuga umucungwe, bakavuga indimu irura iyo bagomba kuvuga le citron, indimu irura nyene indimu. None rero murumva yuko ari ibintu vyiza cane. Kini naco nibaza ko mbere dutera dusozera cota gikurikirwa n'icanyuma muri ibi twatebiye kubabwira uno musi muri kano gace, ni icuko ngo burya ngo indimu zirafasha mu gukinga cyangwa se mu kugabanya mu gukingira umubiri wacu cyane cyane mu mafigo, ngo ntihabe ivyo bita ngo les calculs rénaux. Birafasha dans la prévention des calculs rénaux. Ibi vy'ama calculs rénaux navyo nese mavanda bisegura ngo vyumvikane cyane gose, mugabo ni hariya mu mafigo aho usanga kumbure novuga ngo hari utuntu tuba tumeze nk'utubuyebuye tuzibira hariya mu mafigo, ugasanga amafigo rero ntakiyungurura neza, ntagikora neza. Mu buryo nk'ubwo mbasomeye kumbure utunote duke mfise ngaha tuvuga ngo l'acide citrique
présent dans le citron peut aider à augmenter le pH de l'urine et à réduire la formation des calculs rénaux. Notuntu novuga ngo ni nk'utubuyebuye hariya mu ntuzeye mu mafyigo, hanyuma rero tubangamira ugukora neza kw'amafyigo, kandi ivyo byose biba byavuye burya ku byo umuntu yafunguye n'ingene umuntu usanga kumbure novuga ngo amafyigo yiwe yatakaje ubushobozi bwo gukora neza nkuko yategerezwa, kubera yuko atakingiye hakiri kare, umuntu yanywa amazi akwiye hakiri kare, yafunguye izo mfungurwa zifasha korohereza amafyigo. Twaragize ikiganiro ndavyibuka ngahaye kitwereka ingene umuntu yozigama amafyigo, ingene umuntu yokingira amafyigo yiwe kugira ngo abe amafyigo akora neza. Twaravuze n'ivyo umuntu yofungura bishishikara gufasha koza mu mubiri na cyane amafyigo no kuyorohereza kugira ngo amafyigo akore neza. Kubera iki? Amafyigo ni igihimba gikorerwamo akazi gakomeye ko kuyungurura, novuga ngo amaraso, kandi n'ikihimba gicishwamwo imicafu itandukanye. Iyo rero umuntu atacitaye ngo akibungabunge, haragera igihe usanga hahantu hahora hakontororerwa imicafu, hahantu hayungururirwa imicafu hakaziba, ugasanga ibintu byarabaye nabi. Ibyo nibaza ko byumvikana. Akanyuma muri kiganiro cyacu cy'uno munsi kavuga yuko burya indimu ifasha ngo mu bijanye no kugabanya ibiro. Le citron soutient à la perte de poids. Aho nangene bigenda bavuga ngo il peut aider à augmenter la sensation de satiété et ralentir l'absorption des graisses et des sucres, contribuant ainsi à la gestion du poids. Izi ndimu zirafasha cyane ngo umuntu kuba ngo yogirane yogabanya novuga ngo ubuvyibuhe, yogabanya intuzeye, maze ko mbere bivuga ngo ziraturira ibinure, ziragabanya intuzeye ibinure mu ntuze mu mubiri, ibintu nyene nk'ivyo. Hanyuma kandi iyo umuntu azifata, tuzobana n'ingene umuntu akwiye kuzifata kugira ngo bishishikare kumufasha kugira ande kubaho neza no kuzifata neza nk'uko bikwiriye. Nuko rero bakunzi bayaga muganga, akaryoshe nigahora mwitama, kuvuga menshi siko kuyamara, nta magwara ahogwa. Jewe Janvier Manirambona nabateguriye kino kiganiro nkangana kibashikiriza. Aha niho ndabasezereye, tuzosubira mu kiganiro yaga muganga tubutaha, aho tuzorabira hamwe rero impanuro muri rusangi n'ingene umuntu yofata canke se yokwihereza kino camwa c'indimu ni agahwane. Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntamvura Heta TV, na cane mwebwe musanzwe mukunda kandi mukongera mugakurikirana ikiganiro yaga muganga, dusanzwe tubashikirizamwo inyigisho n'impanuro ntungamagara, amagara meza, kugubwa neza, kuroranirwa mu byanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije. Murabona kandi murumva ko ari jewe Janvier Manirambona nongeye kugaruka muri kino kiganiro kugira ngo duteramane, dutere ryarenga, dusangire kino kiganiro gifise intumbero yo kubashikiriza novuga ngo igice ca gatatu muri vya biganiro tumaze imisi tubashikiriza. Ejo hahise twabashikirije ikiganiro gira kabiri kuri kino kiganiro kitubwira ivyiza vy'indimu canke citron, icamwa c'indimu, ivyiza vyaco. Mu kiganiro cy'uno munsi rero turasozera, kuko akaryoshe ntigahora mwitama, ntitwoguma mu kuvuga ivyiza vy'icamwa citwa indimu gusa, hariho n'ibindi vyinshi bikenewe mu magara meza, kugira ngo tugire amagara meza, tubeho neza, tunezerewe, twishimye, dufise amagara meza, tubone gushika ku mbona kazoza, yaba imbona kazoza y'igihugu canke imbona kazoza y'umwe wese. Umwe wese arafise vision, arafise iyerekwa, arafise iyo ariko araja. None rero mu gice c'uno munsi tubaganiriza ku mpanuro muri rusangi z'ingene umuntu yo kwihereza kino camwa, ivyo umuntu yo kwirinda, urugero umuntu yokorera ko mu gufungura canke se mu kwihereza kino camwa. Aha naho twaca tubabwira yuko abashakashatsi bakurikiranye kandi bakurikiranira hafi na ntaryo ibijanye n'imfungurwa zibereye canke se n'ingaburo ibereye, mu nyemerere mvuge gutyo, bemeza yuko burya ku munsi ngo umuntu
akwiye kurya novuga nka cyangwa se kwihereza indimu ziri hagati y'ica kabiri c'indimu hamwe n'indimu zibiri ku munsi. Kubera iki? Kubera yuko berekana yuko indimu umuntu akwiye kuyirya novuga ngo ahanini mu buryo bubiri. Umuntu akwiye kurya buri ku munsi indimu imwe, ikimanyu kimwe mu gatondo ikindi ku mugoroba cyangwa se mu yandi masaha kanaka, ariko mugabo ngo iyindi gira kabiri ikaba iyo gushira mu mfungurwa. Murumva yuko noba meze nk'ubucagira ko no mu buryo umuntu ashobora kuyifunguramwo. Rero berekana yuko ikimanyu kimwe ca kabiri, ni kuvuga ica kabiri c'indimu canke indimu yose ku munsi ari vyiza kuyifungura. Turababwira ingene umuntu acagirane ayifungura, ingene abigenza. Hanyuma ngo iyigira kabiri no kuvuga kubera ko muzi turaza kwerekana yuko indimu zibiri ku munsi zituma turonka vyankenerwa bikenewe ku munsi muri ibi vyankenerwa biri mu camwa c'indimu. Rero mbega umuntu yoca yibaza ati none mbega umuntu yoyitunganya gute kugira ngo ayihereze? Metode umuntu yokoresha, uburyo umuntu yokoresha, ubuhinga umuntu yokoresha, bivugwa yuko rero ngo umuntu akwiye kuyihereza, kuyifungura ngo ariko yayidiriwe, yayivanze n'amazi. Kubera ko kuyivanga n'amazi kuragabanya ibyo twita ngo ni acide canke acidite y'iyo ndimu, kandi ngo biranatuma ngo iyo ndimu ubukari bwayo kwako twumva ko bijigura amenyo, ngo bijingura namara kujingura nyene, ngo biratuma rero ngo ukujingura kwa amenyo n'ingene ngo indimu ishobora konona ico twita ngo novuga ngo ni ntuzeye iryinyo, igice c'iryinyo mugabo novuga ngo siteka novuga ngo numuzi w'iryinyo. Murabona iyi partie y'iryinyo nyene yinjira mu kinyigishi. Ngo burya indimu umuntu akunda kuzinywa umutobe wazo atawuvanze n'amazi, ngo birashobora ngo guhungabanya cyangwa se gutuma novuga ngo amenyo novuga ngo abora, ibintu nyene nk'ivyo. Hanyuma kandi ikindi naco gituma umuntu akwiye kuyifungura yashize mu mazi, mbere ngiriye ko no mu mfungurwa gusumba kwinwa umutobe wayo gutyo nyene cyangwa se kuyihekenya uko nyene, ni kubera yuko uyinyoye uko nyene cyangwa uyifunguye uko nyene igaragara utayivanze n'amazi, irashobora gutuma wumva muri estoma ugize nte novuga ngo ubabara cyangwa se ukumva yuko itumye umera nk'urwaye estoma. Kubw'iyo mpamvu rero ni vyiza yuko umuntu akwiye kuyifungura ikanyira mu mazi nk'ikirahuri c'amazi, hanyuma akayinwana nayo mazi, gutyo akaba kingiye estoma yiwe, no kuvuga akaba yorohereje umushishito wiwe, kandi akaba yorohereje n'amenyo yiwe kugira ngo kujya kunijingura nuko kuntu wumva yoshobora gutuma amenyo novuga ngo abora, ntagire ntabe yogira yotera ikibazo c'amenyo iyo ndimu. Hanyuma kandi ikindi naco ni ingene umuntu ashobora kuyikoresha, ico twokwita ngo ni usage. Bibonekana ko umuntu yogira yoshobora kunwa n'imiburi mu gatondo, hajya mu gatondo atakindi kintu kimwe yafungura. Ni vyiza yuko ucunywa amazi arimwo indimu au citrone. Hanyuma ikindi gipande washize mu mazi, wakanyiye mu mazi ukakinywa kumbure novuga ngo mu masaha yo ku mugoroba cyangwa se mu yandi masaha nyine yitereye yo ku murango. Hanyuma binakunze mbere mu mfungurwa rero sasa umuntu akagira n'agakanyiramwo mu mfungurwa za gufungura, agakanyiramwo indimu. Gutyo rero naho nyine abafunguye indimu kandi abayifunguye mu buryo butagira budahungabanya estoma, budahungabanya n'amenyo, kwa kuntu umuntu avuga ngo birajingura ibintu nyene nk'ivyo. Ikindi twovuga muri kino kiganiro cyacu cuno munsi yaga muganga kuri bino vyiza vy'icamwa c'indimu n'ingene umuntu yocihereza, nuko umuntu yomenya ko urugero novuga ngo rw'ibiri mu ndimu bikenewe ku munsi ku muntu, ngo vyababa ibiri mu ndimu zibiri. No kuvuga umuntu ari indimu zibiri ku munsi aba aronsemo ngo hafi miligrama 100 ku munsi zibikenewe muntu zeye muri za ndimu
gutyo rero murumva yuko iyo ni kwire, iyo ni doze, ico ni igisa c'umuntu akuze ku kungene yofungura, yokwihereza icamwa c'indimu tumaze iminsi tuvugako. Hanyuma mu gutera dusozera nyene hari ivyo twokwita ko na précaution umuntu yofata, ingingo umuntu yofata, ivyo umuntu yokwirinda ngo kubera yuko uko kuntu nyene zijingura, uko kuntu nyene novuga ngo zifise acide canke acide citrique niko nkumure novuga, mwomenya yuko kunywa canke se kwihereza indimu nyinshi ku munsi, naho twavuze ko zifise ivyiza vyinshi, murazi ko Abafaransa bavuze ngo tout excès est mauvais. Kwihereza indimu nyinshi ku munsi si vyiza kuko birashobora gutuma umuntu agira ico twita ngo ni des brûlures d'estomac canke des brûlures gastriques, ibintu nyene nk'ivyo umuntu aca yumva mengo araprovotse, yikwegeye ubushe bwo mu mushishito, akumva ko nyene ababara mu mushishito. Kandi kurya indimu nyinshi ku munsi nazo nyene zirashobora gukwega ikirungurira, uko ico kirungurira naco nyene kiba mu bimenyetso vy'uko estoma itaguwe neza, itamerewe neza, na cane cane rero ku bantu baba basanzwe bafise estoma novuga ngo ibangamirwa, ikarigwa cane iyo hagize akantu kayihungabanya, itihagarara ko itigumye, kuko murazi ko abantu ntibaresista kumwe. Ikindi kintu umuntu yomenya ni icuko ngo burya indimu nazo nyene umuntu azinyoye uko nyene twamaze kubivuga, akazinywa atazishize mu mazi, hanyuma kandi akanywa nyinshi ku munsi, canke se agahekenya nyinshi ko rene bazirya ntibashire mu mazi, canke se novuga ngo ntibazikanye ngo umutobe wazo wonyene. Iyo umuntu yomenya yuko ibiri mu ndimu harimo acide, iyo acidité rero du citron birashobora gufragiliza, irashobora gutuma amenyo agira atakaza ubushobozi bw'ingene yari asanzwe akora, ugasanga bitumye amenyo yogira yobora, amenyo kuba yojingurwa, yogwara, yogira ikibazo c'amenyo, des problèmes dentaires, mu gihe umuntu yoba aririye nyinshi ku munsi kandi kenshi ka hafi na hafi. Ikindi naco umuntu yovuga ko n'icuko hari abantu usanga bashiramwo isukari kugira ngo agabanye kwako nabayumva umengo birabishe canke se birajingura, ariko mugabo ngo kugira ngo umuntu afungure indimu neza nkuko bitegekanijwe n'abahinga mu bijanye n'ingaburo ibereye, umuntu yo kwirinda gushira isukari mu mazi y'indimu agomba yihereze. Bakunzi bayaga muganga, ikiganiro cacu cuno munsi nakigarukiye, nizera yuko mwakironsemwo ibitari bike. Jewe Jamye Manirambona ndakunda kibashikiriza, rero ni hano ngoma ndabasezerere, na gahwane tuzosubira mu kiganiro yaga muganga c'ubutaha.